akire acike umuntu mwiza. Dusome rero ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 18. Tugomba turabe ingene Yesu akora vyiza. N'umwami mwiza amenya ingorane z'umuntu wese, kandi natwebwe ngaha ingorane zacu arazizi zose, atawurinze kumwikebukanya, atawurinze kumuhamagara ngo ndakubwire mu mukabonano. Ingorane zawe arazizi zose. N'ivyo abantu batazi wewe warabizi, n'ivyo batabona wewe waragira gute, arabibona kuko arasorongora byose akabimenya uko umuntu wese ameze. Nagomba ndababwire rero mwicare mutekanye, kuko twicaye imbere y'uwuzi byacu byose, abona hose, ashobora byose, azi byose, atakintu na kimwe kimunanira. Dusome, hashobora kuza abantu barushega bakaza imbere yiwe barusha ukamenya ntiyabamenya, arabazi. Uribukana ashitse mu rusengero yariko araganya umenga ivyiwe ntibizwi, mugabo Imana yari ibizi byose. N'ubu Yesu araha. Dusome ubutumwa bwiza bwa Luka 18, dusome ku murongo wa 35. 35 havuga ngo Yesu ahumura impumyi. Ageze hafi y'Yeriko hari impumyi yicaye iruhande y'inzira isegerereza. Yumvise ishengero rihita ibaza ivyo ari vyo. Barayibwira bati ni Yesu umunyanazareta hita. Irasemera iti Yesu umwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abagiye imbere barayizibiranya ngo ihore, ariko irushiriza cane gutakamba iti mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara avuga ko bayimuzanira. Ishitse hafi arayibaza ati ugomba ko ngukorera iki? Iramwishura iti ngomba guhumuka mwami wanje. Yesu arayibwira ati humuka, ukwizera kwawe kuragukijije. Aca humuka buno nyene, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Imana nishimwe. Iyi nkuru tugomba tuvuge ni inkuru yabaye mu gihe ca Yesu Kristo ari ngaha ku isi. Si bitangaza byasigaye birakoreka yaduze, ni igitangaza cakoretse Yesu Kristo ari hano ku isi. Hanyuma rero murabizi ko bizwi bivugwa Yesu yarabaye umuntu 100%. Uku tumeze, ukutahinya kuguma, ukutaha imusabiko, ukutaha hehe. Nawe nyene yari afise ukuntu agenda, nawe nyene agafita abamureze mu buryo bw'umubiri. Hanyuma rero yarasonza, yaragirane, akagira inzara, akagira umubabaro, akagira iki kuyo umuntu wese ameze. Ariko urundi ruhande nago yari Imana 100%. Yaramenye ibiri mu muntu atawurinze kubimubarira. Ngomba ndakubwire rero iyi nkuru yanyoheye. Iyi nkuru yaramenye Yesu ko Yeriko hariho umuntu agoreweyo, impumyi itabona isegerereza ku nzira. Yesu arabimenya, arasubira aramenya iyindi nkuru ati Yeriko nyene hariho umugabo yitwa Zakayo arakeneye kumbona. Yaranyifuje ntarambona. Aha rero amakuru yose Yesu ntaburinda kuyamubwira, arayamenya yose. Nuno musi amakuru yawe yose arayazi. No muri kakazu hahandi ubaha, no muri kagakoni haziko wicaye ucanye Yesu arabizi. N'uwujyamye ku matera yivye Yesu arabizi. N'uwifutse ubureta bw'abandi yanyanganije Yesu arabimenya, naho mu cyumba atawushikayo Yesu we warabizi. Nta kintu na kimwe n'umuntu yomunyege. Yarabizi rero, yaramenye inkuru yuko Yeriko hariho abantu bagoreweyo. Hanyuma araca avuga ati hariho impumyi igorewe Yeriko. Aca avuga ati mu migambi yiwanje ngomba nciye Yeriko kuko nijya mpumyi irakeneye kumbona naho itabona. Hanyuma rero Yesu baca aramukurikira kuko aca agenda igikundi c'abantu kimuherekeje. Abantu benshi. Mugabo rero cyambabaje, hariho abapfa kumukurikira bakiyita ko bagenda arabagendanyi ba Yesu, atacu bamuronderako. Mbega cagihe wa mugore wewe Yesu akije wa mugore ugeranga abandi ntibari kumwe nawe Yesu. Mugabo wewe yarafise intumbero yo gukira, aragenda aramukorako afise iyo ntumbero. Yesu ati mbari uwunkozeko, abati umwigisha turi benshi tugukozeko. Oya Yesu aramenya abamukozeko. Aha
naho twatonze turi benshi, Yesu ariko aramenya bariko baramurondera n'umutima udahumeka bifuza kumubona kandi baramubona. Hanyuma rero Yesu acarabimenya rero baramuherekeza bamuja inyuma ry'igihugu c'abantu benshi bamuherekeje isinzi ry'abantu. Hanyuma rero iyo mpumyi iri ku nzira yarasegerereza, yari igowe iyo mpumyi bene data, kuko yatega amaboko ico bashirako nico yakira. Hanyuma rero n'uwari kwihenda ngo zanadara kuvunjira bayishiriye ko 5 agaca yivunjira akayidoti 2 z'amajana 2 yaca yakira, kuko niko yari ameze ntiyabona. None mumva atarafise ingorane ga bene data, yarakeneye ko Yesu ahaca. Hanyuma rero Yesu acaragenda ahashitse, uyo mpumyize yumva inkuru ziko ziravuga ngo Yesu w'i Nazareti, ngo Yesu w'i Nazareti nashemagizwe. Iyo mpumyi iti ivyo ni biki? Bati ni Yesu w'i Nazareti ariko araca ngaha hantu, aterega na jewe natanzwe. Ngo Yesu w'i Nazareti ngirira imbabazi, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi, Yesu mwana wa Dawidi ntundengane na jewe birangoye, Yesu mwana wa Dawidi. Abantu babandi baherekeje Yesu nyene bati hora reka kumugora mwigisha, nawe nugira ngo muvyamuzanye wegira nturimwo ugore waho. Yo nigitangaza niyo ndirimbo yanje, siko twaririvye ga yeye ewe muntu Imana yakoresheje akaza niyo ndirimbo, nigitangaza Imana imuhezagira. Niyo ndirimbo yacu ni kubwacu yahuye na bya bibazo byose ikarondera twe na wewe tutari tuzi, tutari twaramenyekanye, mugabo kubw'imbabazi ziwe uno munsi turicaye nk'abantu, uno munsi turazi kwiyuhagira, uno munsi turazi kwambara agahuzu kameshe kubw'imbabazi z'Imana. Imana nishimwe. Hanyuma rero aratabaza n'abantu bati hora reka kumugora, hora ivyi wawe banzu bihore biraza kugaruka, hanyuma ubandanye burasegerereza uko nyene. Nawe ati nukuri ngasigara ngowe Yesu yaje, Yesu mwana wa Dawidi yaje, ngomba mumpoze canke mureke. Acahera aho yari umugoma aguma atabaza ngo Yesu mwana wa Dawidi, Yesu mwana wa Dawidi, nawe bariko barahoza nturengane. Amen, haleluya. Ndumva amahoro mu mutima kubwa Yesu, ndumva amahoro mu mutima kubwa Yesu, kuko baramuhamagara arumva bamurondera. Yarabona n'ujya mugore yasohoka akaza kumukora ko Yesu yarabizi, ati umugore wawe imyaka myinshi, none ubushobozi reka bumve ngo bumukize. Yesu ni mwiza bene data. Iyo mpumyi rero Yesu baratangaye, n'abantu bagiye bumva hagaze ngo nimumuhamagara ujya muntu azeyemwe, timumpamagara ujya muntu. Bo bagira ngo ni umuntu akwiye kwigirwa yuko Yesu ari umukuru, ariko baza basanga Yesu nawarondera abonye ati niwe mugenzi yanzanye ni Yeriko, niwe mugenzi, niyo nshuti yo ku mutima yatumye nza ngahi Yeriko. None rero abantu batakamba bahamagara Imana ni inshuti zo ku mutima kwa Yesu. Hanyuma rero aca aramubwira ati, aramubaza ati ugomba ko ndagukorera iki? Ati ngomba guhumuka mwami wanje, we ntubibona nyakubahwa yo mbonye amagorwa mfise nyakubahwa ntuyabona, ngomba guhumuka. Yesu acamubwira ati genda amahoro, ko kwizera kwawe kurahambaye, genda amahoro kuragukijije. Carahumuka acaratambuka ku murongo wa 43. Ngaca humuka buno nyene amukurikira himbaza Imana, ng'abantu bose babibonye bashimye Imana, ntibabanje no kwihana bati nukuri Imana Yesu tubabarire, twari twakoze nabi, kuko nukuri twari twamuzibiranije, twari twaseka kuvugisha, twakoze icaha, twagira ngo nitwe dukwiye gukira gusa, nawe nyene yarakwiye gukira, none tubabarire Yesu duharire. Ariko ngo baciye bashimira mu Imana gusa, bashimye Imana kubera ivyo Imana ikoze vyonyene. Ariko nagomba ndababwire, umwana w'umuntu yazanywe no gukiza no kurondera ishari cagize gute. Yeriko nyene acasubira ati ngomba mbandanye, hari umugabo wundi antereye yitwa Zakayo, muca mwasoma 19 naho. Uwo Zakayo ati naje kuba ndamwumvise, naho ndi mugufiya ntaco, reka nurire ku giti. None mubona Yesu yarinze kubaza ati mumbonera Zakayo ari hehe? Yesu yaragiye wenyine acarashira kuri cya giti acararangamiza, kuko Yesu arazi umuntu wese ahari. Ngomba ndakubwire nukuri aje iwanyu hose Yesu arahazi. Ntarinda gucapirwa intara z'Uburundi kuko arazizi, ntarinda kurangirwa inzira ibarabara ry'Igitega ararizi ryose, nta kintu na kimwe Yesu atazi. Arazuma uri ku giti hariya hejuru mu bushoshorera aramuzi. Yesu ni mwiza bene data. Hari ibintu Yesu mukaduga mu ijuru yagiye akoze, ninashika nzomubwira nti uragahezagirwa ntusa n'abantu.
Samariya n'abayuda baranenana ntibagomba kwegerana, mugabo Yesu ati muko nduga mwijuru siga ndabahuje none wose mwizaga yemwe Yesu nzomuririmbira nshitseyo. Yego ndaririmba bigaza bikubakuba ariko musi nzoririmba niyaguye atabikubakuba bihari, nzomuririmbira nshitseyo. Aca avuga ati yemwe je ngomba nshi Samariya, hariho umuntu ankeneye Samariya ari kwiriba yagowe. Hanyuma aca musanga Samariya, aca mubwira ati amazi yo kunywa mupfaso. Ati mbega vyogenda gute kandi ubiziganya kubaka ko tunenana, woyanywa noyaguwaho. Yesu ati waruzi ugusavye amazi wariwe wari kumubwira akagwa ku mazi y'ubugingo nawe. Nyamugore ati none yampaye umbazi sinzogaruka gusubira kuvoma ino. Yagira ngo namakinju aca atahana muhira akagoma zarani batarize kugaruka kuvoma. Yesu aca mugirira neza, aca mubwira ati mukonda yaguhayo mazi banza ugende umpamagarira umugabo wawe. Atereganya kubakwa ntawe mfise. Yesu atuvuze ukuri n'ukuri, abagabo ndazi kuba afise nuwo mwararanye muri ino joro agira 5 kandi abo bose ntabwo awe n'umwe arimo. Nukuri bivugishije ukuri, mumva Yesu atazi byose. Hanyuma nyamugore gacerukanga mu gisagara ati nimuze muraba umuntu avuze ivyo nakoze, nimba ari we Kristo nyaruka ntabajani mutamubonye. Aca muvuga butumwa yari umusambanyikazi. Mumva Yesu adahindura ibintu gashengero ry'Imana. Uyu munsi dufise ubutumwa bwiza bwo kubwira umuntu wese uko agowe kose Yesu ari hano agomba mubohore. Ari watingamitswe n'ubusambanyi Yesu araha aramubohora neza akire acika umuntu mwiza. None mumva umugore atashise umuvuga butumwa yari umusambanyikazi wo hariya bamwe bandangira niko yarageseye yari yarapfuye urupfu rubi. Mugabo Yesu ashitse ati ndagukijije mupfaso na wewe. Aje amazi nakubwira utazosogira inyota nagakiza naye nawe ndagukijije. Cagenda mu gisagara arahamagara ati ingo mumurabe ntabajane. Aje guhamagara abandi. Yesu araha shengero. Yesu araha ingorane zawe zose arazizi, n'amagongo yawe yose arayazi, n'uburibwe bwawe bwose arabuzi. Abagwaye ihazi arakizi, Yesu arayizi. Abagwaye ama infection Yesu arayazi, amaperetasiyo yose Yesu arayazi. Nta kintu na kimwe Yesu ntuzohave uja mu bandi bantu ugumane umujinya. Ubonye mwene wanyaso isuka ngucubabara ukamenya niwe yabiguteye siwe, ni Yesu arabizi. Afise isaha ntirakwira. Unezerwe kuri kumwe nande na Yesu. Naya majambo y'Imana bene data abayumvise mwese Imana nibahezagire. Mana yacu nyaguhoraho, turagushimiye kuri umwami wacu azi byose, ashobora byose, abona byose. Umenya abo bigoye, ukamenya abarushe, ukamenya abaremerewe, ukamenya abari ku cavu hariya abahevye, ukabamenya ukabasanga ku cavu, ukabakuraho ukabashira mu bantu. Uri umwami mwiza, twaje kugushengerera no kukwigina. Abaririmbyi bariko bararirimba bakwigina, abakozi tuko turavuga tuhayagiza. Nuganze muri kino gisagara Mana, nuganze kano gace kose, nuganze abantu bose bamenye ko Yesu Kristo yagendeye hano kari hari, ariko aragendera muri kino gisagara, ariko aratabara imitima irushe, ariko arabohora ababoshwe bazingamitswe n'ibyaha. Turagutumye uraba umuntu wese azingamye yazingamitswe n'ibyaha, aka kanya n'umukiza bohoke. Amaraso ya Yesu ni hari akora ibitangaza bikomeye. Urakoze kuri kumwe natwe Mana, turasengeye umwanya wose, turafashe mirimwe mbi. Aka karere kose turagafatishije ububasha bw'Imana, ububasha bw'ijuru nibwo tugomba ko bubandanya gukora hano mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.